Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Nanone ni umwanya mu makuru agezweho ariko aravugwa cane mu makuru yacu y'ubuheruka, nk'uko twari twababwiye ko tuza kubandanya tubashikiriza ibinyegezwa ndetse n'amakuru yamaze kuja ahabona kw'ihinguriro FOMI umurwizatunga ziranotse. Petero Nkurunziza uruhara yoba yaragize ndetse n'amafaranga ya leta yoba atari make yoba yarahatikiriye muri iryo ihinguriro ryagiye riragendererwa n'abategetsi bo mu nzego zikomakomeye z'igihugu, harimwo nk'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza, wahora ari umushikiranganji Alengiyome Bunyoni, ndetse n'ibindi vyinshi, n'ukuntu nkoba hariko haraberayo intambara ikomeye kubahoze ari abari ku ruhande rwa Petero Nkurunziza n'abari ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye. Muti none vyifashe gute? Nk'uko nyene twari twabibabwiye mu gice ca mbere, twabonye amakuru ajanye n'ivuka rya FOMI mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza. Twabonye ivyavuzwe mu gice c'ivuka rya FOMI, aho hari umudandaza Evariste Nyandwi batazira amatwi yanyurujwe mu Rutana. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe. Twabonye inyifato zitangaje za Perezida Nkurunziza na General Bunyoni zatuma bitwa ko ari bo bene FOMI. Twumvise amakuru yavugwa y'amahera yoba aterugwa mw'ibanki y'igihugu ajanwa muri FOMI, eka ningene inzego zari zubakiye ku bantu borohereza FOMI kugira ngo ayo mafaranga ya leta agume asohoka. Kino gice ca kabiri kiratomora gose ububasha FOMI yahorana ku nzego z'igihugu, akarenganyo gakorerwa abakozi bayo be n'urugamba Perezida Ndayishimiye ariko arakora kuri FOMI. Perezida Ndayishimiye yaranse kwinjira mu mutahe wa FOMI. Biragoye gose ko FOMI igumana ikibanza cayo idashoboye kuguma ironka amafaranga ya leta. Ivyo navyo birashoboka ko higuma mu nzego zihambaye z'igihugu abantu bayo bafata ingingo zishoboka, ingingo zisohora amafaranga. Uwa mbere muri abo ni umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko FOMI igarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko FOMI yigarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Amasoko yacu muri FOMI no hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko FOMI yasavye Perezida Ndayishimiye kuza gusubirira Perezida Nkurunziza mu mutahe wa FOMI. FOMI yoba yavuga ko mu mutahe wayo hasanzwemwo igice kingana n'imiliyaridi 20 kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese naho yari kuba agatorwasa azokwama aronka ico gice c'umutahe wayo. Amasoko yacu yemeza ko Perezida Ndayishimiye yavyanse. Ntivyatevye umuryango wa Perezida Nkurunziza nawo wahavuye uja muri FOMI kubaza ubutunzi umuhisi yasize muri iryo hinguriro. Amasoko yacu avuga ko mu mwanya wa mbere Ziranotse yamenyesheje uwo muryango ko abo kwa Nkurunziza bashobora kuronka inyungu za 2020 zavuye mu mutahe wandikiwe umukuru w'igihugu, ariko nanone ko uwo mutahe atari uwa Nkurunziza ahubwo wandikiwe umuntu wese azoba umukuru w'igihugu. Ayo masoko avuga ko umuryango usigwa na Nkurunziza utavyemeye, mbere bagera aho bitura Perezida Ndayishimiye nawe abasaba ivyemezo ko ari amahera ya Nkurunziza. Umuryango uvugwa ko warazanye ivyo vyemezo. Ayo masoko akaba yemeza ko Ziranotse we yabandanije kunana nyabuna agasaba Perezida Ndayishimiye kwinjira muri FOMI kubera uwo mutahe w'imiliyaridi 20
wari umurindiriye. Perezida Ndayishimiye yoba yashinze iperereza kudahanura ico kibazo. Perezida Ndayishimiye yoba yashinze iperereza kudadanura ico kibazo. Ziranotse ngo yoba yahavuye yemera ko za miliyaridi 20 ari iza Nkurunziza, maze aca yiyemeza kuziriha umuryango w'umuhisi mu mico ibiri y'imiliyaridi 10. Kuba Perezida Ndayishimiye atemeye kwinjira mu mutahe wa FOMI yabaye intambwe ikomeye y'ingorane za FOMI, naho yari ifise abategetsi bakomeye bayishigikiye. Birumvikana ko ingufu zayo zari iz'umwanya muto kwera umukuru w'igihugu ashobora guhindura abo bategetsi bose. FOMI yagumanye ubushobozi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nta na kimwe cahindutse mu migenderanire ya leta na FOMI mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ruheshi 2020 ruheshi 2022. Umukuru wa leta yari Alain Guillaume Bunyoni, asanzwe afise umutahe ukomeye muri FOMI. Umushikiranganji yajejwe ivy'ifumbire yagumye ari Deogide Rurema, aho nta bwoba bwariho ko leta iguma igura ifumbire iva muri FOMI. Abajejwe gusohora amahera y'igihugu ntibahindutse. Umushikiranganji w'ikigega ca leta nawe yagumye ari Domitien Ndihokubwayo. Umukuru wa BRB yagumye ari Jean Ciza. Ukurikirana ibibera muri BRB yagumye ari General Gabriel Nizigama Batazira Tibia. FOMI yagumye hikomeye. Isoko ryacu muri BRB yemeza ko muri ico kiringo FOMI yahawe imiliyoni 100 z'amadolari akuwe muri BRB. Ayo yoba ari mu mafaranga Perezida Ndayishimiye yidogera ko atakoreshejwe ivyo yagenewe. Ibikorwa vya Ziranotse nabo bacuditse vyarakomeye muri ico kiringo, mbere biragugwa rwose. Batanguza ibanki BCAB, bubaka ihinguriro rya FOMI muri Tanzania, banakora ibindi vyinshi vyo kwagura FOMI mu Burundi. Ubu binavugwa ko FOMI yoba igeze kugurura amahinguriro yandi muri Kenya na Angola. Muri ico kiringo nyene Ziranotse na bagenzi we buguriye ihinguriro Itrapake rikora ivyo gutekeramwo amasoko yacu. Akabavuga ko nk'isukari itari nke mu Burundi iyo bisigaye izanwa na Ziranotse ayikuye hanze, maze akayitekera mu mifuko yitwa ya Sosumo, kubera Itrapake ari isanzwe ikora iyo mifuko. Hariho n'ayandi mashirahamwe yegukira Ziranotse nabo bacuditse. Umugumuko w'abakozi ba FOMI kuva mu mwaka 2021 twatanguye kuronka ubutumwa bw'abakozi ba FOMI bidogera akarenganyo bakorerwa. Bamwe bavuga ingwara bakura mu kwama bari mwishwagara hanyuma ntibavuzwe neza. Haravuzwe abagira amasanganya y'akazi bakirukanwa badatekerewe. Haravuzwe ibijanye n'ishirahamwe, haravuzwe ibijanye n'imishahara mito mito, haravuzwe ibijanye n'imishahara mito cane ku bakozi bato bato, mu gihe abategetsi bahembwa umurengera. Haravuzwe amasaha y'umurengera ku bakozi bato bato basanzwe bakora amasaha 12 ku munsi kandi bagakora iminsi 7 kuri 7. Umwe mu bakozi yagize ati sinshobora kumva ukuntu umuntu umwe akora amasaha 8 ku munsi ahembwa imiliyoni 24 ku kwezi, hanyuma ukora amasaha 12 ku munsi kandi iminsi 7 kuri 7 we agahembwa ibihumbi 200 ku kwezi. N'akarenganyo karengeje. Biratangaje kubona ukorana n'umuntu agahembwa inshuro 100 umushahara wawe kandi ari we akora amasaha make y'akazi. Birumvikana ko abantu bose badahembwa hamwe, ariko ko
habaho abahembwa incuro 100 umushahara wabo bakorana n'akamaramaza. Ako kazi k'umurengera katumye abakozi batangura kuraba ku kazi abandi baragwara. Akazi k'umurengera katumye abakozi batangura kuraba ku kazi abandi baragwara. Muri Ruheshi 2022 bamwe mu bakozi baragumutse baranka gufungura baca bakorerwa iterabwoba mbere barirukanwa mu buzi batumvirijwe. Abo bakozi baritwaye muri sentare y'akazi. Urubanza rwabo ruriko rurafata intera ikomeye cane kubera abakozi baciye bashigikirwa n'abagwizatunga batanguranye na Ziranotse, ariko Ziranotse akorana na Nkurunziza barabirukana. Ubu kumwihora niho batanga amakuru y'ibanga irindi sanganya FOMI yitayemwo, nuko mu birukanywe barenganijwe harimwo inshuti yo hafi ya Perezida Ndayishimiye, maze ikibazo c'abakozi kiba kirageze hejuru, aho abakoresha bahora bagura abacamanza ba sentare y'akazi ubu ntibizoroha mu rubanza abacamanza bazi ko rukurikiranwa n'umukuru w'igihugu. Ababuranira FOMI muri urwo rubanza ntibagira ayo bacira n'ayo bamira, bagezaho bihakana FOMI ngo ntibaho, ngo hariho sosiyete yitwa Itracom Fertilizer, ariko amasezerano y'akazi yose y'abo bakozi yanditse ko FOMI. Kugira bagerageze gucungura umwanya, baserukira FOMI buguruje urundi rubanza mpanavyaha rwagiriza abo bakozi ko bakoze umugumuko ku kazi. Aho ya nshuti ya Ndayishimiye ntibayishizemwo mu bo bitwariye, biboneka ko FOMI itinya Ndayishimiye mu vyo iriko irakora vyose. Intumbero ya FOMI muri runo rubanza rwa kabiri nico bita mu butungane le penal tente de suivre à l'État, ni ukuvuga iyo hadutse imanza zibiri ku kintu kimwe, umucamanza ari mu rubanza rw'amatati aca abangira gufata ingingo, maze umucamanza afise urubanza rw'ivyaha penale akaba ari we abanza guca urwo rubanza, akaba ari we abanza guca urwo bamuzaniye. Ariko rero abakozi ba FOMI bo bavuga ko sentare y'akazi itarabwa n'urwo rubanza mpanavyaha, bagira bati twebwe twitwariye ishirahamwe ryitwa FOMI kuko ari ryo dufitaniye amasezerano y'akazi. Ishirahamwe ryatwitwariye muri penale naryo ryitwa Itracom Fertilizer, ni imanza zibiri zidasa. Ntawuzi uko dosiye izogenda mu butungane. Runo rubanza rurateye ubwoba FOMI kubera ibona ko iriko igwana n'inguvu zisumba abo bakozi. Abakozi bo basaba kurihwa amasaha y'umurengera bakoze, imisi y'akaruhuko batahawe, bene indishi yuko birukanywe bidaciye mu mategeko. Nibaramuka batsinze uru rubanza, ikibazo cabo kizoca gihinduka ic'abakozi bose ba FOMI. FOMI irazi ko abakozi baburana bashigikiwe n'umukuru w'igihugu be n'abandi barwizatunga barenganijwe mw'ivuka rya FOMI. Urugamba rwa Ndayishimiye na FOMI ruzoherera hehe? Intambara ya Ndayishimiye na FOMI izosiga FOMI. Amakuru dukura mw'isoko ryacu mw'iperereza avuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye iperereza gutohoza ku miliyaridi 600 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa FOMI ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye yoba avuga ko FOMI itegerezwa gusubiza ayo mafaranga, mu gihe FOMI yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryagize riti ntimuze mutangare mubonye Ziranotse akurikiye Bunyoni mu munyororo kuko ikibazo kirakomeye cane. Turetse ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuwe mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe n'ivyo yari yitwa ko agenewe.
ayandi mahera perezida Ndayishimiye akeneye ko asigurwa ni amamiliyaridi, ni amamiliyoni y'amadolari yakuwe muri BRB ahabwa FOMI, ariko yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishavu rya perezida Ndayishimiye ryerekana kandi abategetsi yabogoje muri leta. Ishavu rya perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta, ariko ziranutse agaca abaha akazi, mbere akabahemba ayasumba ayo bahoze bahembwa muri leta. Aha havugwa cane Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, yoba asigaye ahembwa na FOMI imiliyoni 15 ku kwezi. Hano haravugwa kandi Christian Kwizera yari umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta yabogojwe muri ntwarante 2021, yagirizwa kwiba amafaranga menshi ya leta aca ahabwa imirimo muri FOMI. Haraciye iminsi mike inama nshikiranganji itangaje ko leta igiye guhagarika gukorana n'amashirahamwe yahaye akazi abantu leta yabogoje ibagiriza amakosa. Aho benshi bumvisemwo ihinguriro FOMI. Hamwe leta yohagarika gukorana na FOMI, vyoba bigoye ingene iryo hinguriro ribandanya ku murindi ryahorako. Icatumye icanyuma cadugije rwose ishavu rya perezida Ndayishimiye ingene FOMI yacerewe gutanga ifumbire mu ntara nyinshi z'igihugu muri 2022. Ivyo vyabaye mu gihe umukuru w'igihugu hariko hibonekeza ikena ry'igitoro. Ivyo vyabaye mu gihe mu gihugu hariko hibonekeza ikena ry'igitoro, ry'isukari, ry'ibinyobwa vya Bralirwa n'iry'isima. Perezida Ndayishimiye yafashe ko ivyo vyose vyari mu mugambi wa General Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi, ariko amasoko yacu yemeza ko ikena ry'ifumbire ryavuye ku kuba FOMI yitwararitse gushora ifumbire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagugwa mu madolari maze ica yisanga idafise ifumbire ikwiye mu Burundi. Kuva ubwo umugambi uriho wa perezida Ndayishimiye ariko utavugwa n'uwo gufuta FOMI. Umugambi wo gusubiriza FOMI ugeze kure. Amasoko yacu yemeza ko hari umugambi wo gushiraho irindi hinguriro rikora ifumbire ugeze kure cane, kandi ryo rikaza ryegereye perezida Ndayishimiye nimba atari iryiwe. Nkuko twabibonye mu itangazo rihamagara abifuza gukorera iryo hinguriro rishasha, izina ryaryo ni Blending Fertilizer. Iri hinguriro ngo ryoba rimaze guhabwa ubushobozi budasanzwe naho ritarakomera. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko FOMI itarekuriwe kurangura ivyo bita materiel premier kubera yoba itagihabwa amafaranga y'agaciro muri BRB. FOMI yoba isabwa kugura materiel premier muri iryo hinguriro rishasha. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe hari ibihugu vyo mu karere vyoba vyaramaze kwemerera perezida Ndayishimiye kumushorera bimwe biboneka ifumbire riva mu Burundi. Kwaka inguvu FOMI vyosigura ko perezida Ndayishimiye nabo bari kumwe aribo bagiye kwimbura inyungu iva mu rudandazwa rw'ifumbire. Hano haca haduka ikibazo gishasha, ubwo ivyo perezida Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora sivyo nawe ariko arubaka. Wishe FOMI wihoye ko irwiriyemwo abakeba, ukavuga abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, hanyuma ugakora irindi hinguriro rikwegereye nk'umukuru w'igihugu, ubutandukanye gute n'uwo wasubiriye? Mbega ko perezida Bagaza yarujuje igihugu amahinguriro yegukira igihugu, ni kuki uyu munsi abatwara igihugu bakoresha amahera y'igihugu mu gukora amahinguriro yabo bwite? Hano harimwo agahaze gakomeye. Mu gusozera ihinguriro FOMI twababwira ko ihinguriro FOMI ririko rirahura n'ibitero bikomeye cane, bimwe biva mu makosa yaryo, aho twavuga nk'imanza ziri mu butungane zatewe n'akarenganyo kakorewe abakozi kandi kabandanya gukorerwa abakiri ku mirimo.
hariho ibitero bifatiye ku njyane za politike ziri hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD, aho bimwe vyitwa ko biri mw'iragi rya Nkurunziza, ibindi bikaba abayoboke ba Ndayishimiye. Ibitero vya nyuma navyo bitumbereye gusubiriza FOMI n'irindi hinguriro ryegereye canke ryegukira Ndayishimiye. Biragoye kubona ingene FOMI izotsinda bino bitero vyose. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza abonye ibiriko biraba kuri FOMI ni kazoza k'amashirahamwe n'amahinguriro atandukanye ashingwa n'abategetsi. Nimba ishirahamwe rica ripfa iyo intwaro yari ryegamiye igiye, mbega abatwara baribuka ko nabo amashirahamwe yabo azopfana nabo? Ubu rero amashirahamwe yose ariko ashingwa na Ndayishimiye nabiwe azoherana n'intwaro ya Ndayishimiye. Ikiboneka co nuko indyane ziri hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD ziguma zifata umurindi ukomeye. Iyo umuryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, imigambi yo kwicana, imigambi yo gukeneshanya, ibikorwa vyo guhindura amafaranga ya bamwe ibipapuro, imigambi yo guhombesha amahinguriro ya bamwe, ihiganwa rijanye n'incungu bemera, ntawushobora kumenya iyo iryo nyinyurana rigarukira. Muri 2007 no muri 2015 twarabonye ingene impande zihanganye muri CNDD-FDD umurindi w'ivyubu wo uje ukundi. Imana irinde Uburundi n'Abarundi. Ngivyo ivya FOMI, ibintu vyunyutse kandi birashobora kumera nabi umwanya n'umwanya. Perezida Ndayishimiye ivyo ariko arategura ndetse n'ibigiye kuza no kurindira kazoza karatubikiye vyinshi.